Roy TV mumeze neza je ndakomeye ndameze neza nkuko mubibona kuri micro ni je Grace niyo nshuti hanyuma ndi hano simba ndi jenyene mba ndi kumwe n'abatumire murabibona ego uyu munsi rero hano dufise abatumire babiri umusore n'inkumi murabona abajene bashushe rero uyu munsi dufise deba iri hagati rero y'uyu musore n'inkumi ariko imbere y'uko tubashikiriza ibyo twabateguriye reka batangure bidondora nk'uko rero dusanzwe tubizi ko umugabo yamara umugabo turahera kuri uno musore kaze uramutse abakunzi ba Roy TV hanyuma wongere bidondora. Murakoze cyane nanezerewe n'ukuntu yidondoye yavuze aho kuvuga Grace yavuze Grace amanande nitwa Aromunezero bantumiye sinzi iyo baza kumbwira sawa murakoze cyane ego hano naho ku rundi ruhande hari jeune fille ashushe ego reka twidondore yongera turamutse kazi murakoze cyane ubwa mbere ntabwo mbaje kuramutsa abakozi ba Roy TV abasanzwe nitwa Catherine ariko mundero ndundi umuntu yitwa amazina abiri ndasabye ushire kwiryo rindi kandi akimana ego urakoze cyane ego hanyuma rero nkuko twabibamenyesheje ni deba hanyuma iyo deba nayo ikaba ishingiye novuga ku rukundo ego nkuko mubizi mu rukundo haba ku bana b'abahungu cyangwa ku bana b'abakobwa kugira umuhungu agenda kurondera umukobwa abafise ikintu kimwinspira cyatumye agenda kumurondera abafise novuga des caractères zituma avuga ati jewe telle fille ndashobora kumupropose rero uyu munsi uno mufiye mubona hano agira tubwire impamvu novuga ibintu bishobora gutuma avuga ati jewe uyu muhungu twashobora gukundana mu gihe yondondera ni ukuvuga ibintu akunda ku mwana w'umuhungu ushobora gukundana wanashima bakanubakana ego kaze rero tubwire ibintu bine bishobora gutuma ukunda umuhungu nibi ibintu bine bishobora gutuma nkunda umuhungu cya mbere ndakunda umuhungu yambara neza ego kwambara neza ushatse kuvuga iki yambara pocket bimwe tumenyereye impunzu zigaragaha ego reka dusigurire kwambara neza ushatse kuvuga umuhungu yaratera isitire abashobora gutembera mu ibarabara mukavuga ati yego vrema turaberewe ni sawa nyene siri mugenda bivuga ariko tuyambara neza ngira ababizi baca bavyumva ari presentable gusa ego sawa ariko arashobora kuba presentable ugasanga nko mu ngeso y'abantu wapi mugabo ku style ameze neza uraba style yonyine kandi nini oya amaze kuba afise style none wumva atigenza neza umva bibayipfuye en fait ngira yashatse kuvuga juste akimubona akabanse wewe batarakundana ngo abone byiza arakunda umuntu yambaye abanza kuba akire na style ukuntu ahagaze sawa okay icyakabiri ndakunda umuhungu kwanza yize yahejeje amashuri kubera umukunda n'umuhungu atize kwari biragoye ukuntu umenya n'umukobwa uvuye ku kazi ukamubwira chérie bonjour agaca kubaza ngo gisiguri ufite iyo umuntu umwe yize ubundi akize ikibazo kihabara n'icyaha hageze yuko muraba nka televiziyo umwe ashaka ko muraba ninde ubundi ashaka kwirabira televiziyo voilà kandi usanga mu rugo ari ingorane muba mutabikuriza wowe ushaka ko abana bawe bajya kwiga ishuri runaka mama wowe cyangwa papa wabo bakagati nabyo sinyize kandi narababyaye ntibahebe baje kudandaza we niwe wasize amadokima yawe ngaho ntazo yafata neza ko ntazi ibirimo ashobora no gusanga yabijugunya nkana okay none uvuze yize ushatse kuvuga iki kuko kwiga hari uvuga ati yize n'ubuzi gusoma no kwandika uvuze yize ushatse kuvuga iki muri make mvuze kwiga shaka kuvuga donc yahejeje amashuri basi n'aya mato uvuga afise diplome ego okay icya gatatu ndakunda umuhungu agara agenda ameze nk'ukuntu oya yiyemera 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 adashobora kuvugisha umukobwa ari we wese bahuye
avuga ati je ndafise umuntu dukundana niwo nyene nta mpamvu yo kuza ndavurutura n'abari bo bose. Okay. Icyakane ubona afise udufaranga dukenya basi afise amahera afise udufaranga dukeya. ushaka ufise amafaranga nawe banakubwira yego nta kibazo. none wowe ufise angahe kugira ngo ushaka ufise amahera? Mwisanzu sinavuze ufise amahera menshi navuze ufise na dukenya kubera ko hariho basi nashatse kuvuga ufise mu mutwe basi umutwe wo kuyarondera kubera hari abahungu ushobora kubona umuhungu yambara neza ari kuru vrema ibintu byose arabikwicukuye ariko ugasanga mu mutwe ntagira cyangwa ugasanga arafise n'amamoye yo kuronka amahera ariko akayarya nabi ugasanga ni wa muntu wo kuryosha ibirori tusohoka arabizera. muri make ushatse kuvuga nka wa muhungu atakiba mwirawe ufate nk'ubu ugomba kuba umugabo w'umuhungu ntiwoba umugabo ukijya ibyaza mama wawe na papa wawe ucoga isabune yo muhira wakwigije 30 25 urashaba muhira urashambara ipantaro bakuguriye muhira urema ngaho ntuba wemerewe no kuramuza umukobwa. Uwo muhungu kweli naje nukuri nanjabo yoroka. None wewe ugerageje kumva gutyo bintavutse aravuze ibintu bine ashobora kubona ku mwana w'umuhungu akavuga ati jewe vre murya anpropoje d'accord. Wewe uri kuraraba ukuntu umeze urashobora kubona aho bakasayizi bigakunda ko izo karateri zose uza komplisi. ntabyo nzi kubera ko jewe sinzi isura yiyo sinzi ko ntambonye kandi sinzi umuhungu yambaye neza kuri we ukuntu ameze sinzi umuhungu agara nubwo yavuze utavugisha abakobwa bose ushobora kugira umuhungu atabundi mugenzi w'umukobwa afise kandi we n'uwo musheri wiwe ucumuca ku bagenzi biwe bose abasanzwe yarafise abandi bagenzi ahubwo mbere unamukunda uwo mugenzi w'abagenzi biwe niko ndavyumva. Kuba abagenzi bisawa urashobora kuba abagenzi bwa ari abandi bantu baca basarisha nyine bakabwira uzatari bose ugasanga mugurutana kumwe donc ugasanga nta n'itandukaniro riri hagati ya wewe n'abo bakobwa b'abagenzi biwawe bigendana ugasanga sinzi ingene bimeze. Ni ukuvuga wowe ushaka kuvuga nk'akarorero ufite abahungu muri iki kamukizi ugasanga ufise udusito cyane ukakumvuga ngo n'abagenzi anaho ko harimo abuvanga n'umusheri wawe kuko birashaka kuvuga ati je ndakunda umuhungu ufite amunda n'urundi makuru. Yego umugabo n'uw'igihugu umugabo n'uw'igihugu abanze ndenda kubaza gato ari nka wowe gushikiye ugakundana n'umukobwa urabona ko abahungu benshi murakunda kudufuhira vrema ku bintu by'abagenzi ikintu cy'umugenzi umuhungu nishobora kumubwira ngo urumva ngo aguhaye imapu mubona ukamubwira ati nta mwanya mfise uno musi ndakubona n'umugenzi wanje muvyakira nabi cyane ari nkawe vyoshika naje nkaca mvuga ati umugore ni w'igihugu se reka ndunabona nabo bagenzi banje ntashobora kuba w'igihugu none w'igihugu kubera abakobwa ntimwanka umuhungu abavanga mwanka umuhungu abasuzugura abakobwa banje ni ukuvuga dufate nk'ubu wowe wumvise dukundana ukumva ko nakuvanze mugana kuvanga n'umukobwa usumvye ubwiza cyangwa umugenzi wawe birakubabaza muganga bakubwiye ati nakuvanze n'umukobwa utazi cyangwa agusumvye ubwiza gusumbya ari hayi mugabo je sinze ndakwereke yuko yashiya gusumba niyorosha nyene nkagira ko sindabigire binini ariko nibaza muga umuhungu kumva gusaka yo n'ubundi muhungu yagusomye. wewe ugiye ku ruhande rwawe je suis sûre et certaine ko atamukobwa n'umwe yokundamo n'umuhungu bakundana agendana n'abandi abashaka ko abo wiwe wenyine se tubakundana ari babiri umwe kuri umwe. Okay nabazane ndenda mwanze kwanza noneho iyo ugiye kutiraga umukobwa ugenda kumutiraga ari uko ubonye renze abakobwa bose cyangwa ugiye kumutiraga kubera umukondo uvuze ibyo abarenzeho hari benshi muzohora bamusumba nimba ari style nimba ari amahera nimba ari ubwiza ni benshi donc umukundanye ube stable uvuga ati nahanyene naramukunze se kandi sikarenze bose murakundana aho uzohora bamurija ni benshi no ucituragenda nabo. Hari tekinike abakobwa bazanye yo kwemerera abahungu benshi akazokwitiramwo umuhungu wowe turi kurabivuga kuri umwe wahisemo mwabo bandi benshi wowe warabanje kwegeranya ukavuga ati reka mpitemwo rero runaka ubwo ushaka kumwiharira wenyine mugiye utari bwamuhitemwo neza ngo uvuga ati je ntumbere yaha
wari ufise nk'abandi nka Taranti akora serivisi runaka undi serivisi undi bakorera kuri wa mugani ngo mwana kuvangira byose oya abari muri cya gihe tuzokundana ngira twiga nko muri secondaire cyangwa mu muzara mu munani nevye ibintu nk'ibyo utarafata decision ariko ku bantu bakuze prema umaze ukabona ati je ndiko ndakurikirana ndiko narondera umuntu ushobora kubana ushobora kugenda urahura n'abantu bose ubanza ugafata umwe kwanza ukagerageza nawe ukaraba ati bimeze gute umuhungu ameze gute ari serieux cyane umaze kubona yuko umenga sivyarimwo uravyumva nyene nawe tuza urarondera abandi hampande yiwe kubera vrema kuri ico si bose ofete si bose kandi hari n'abakobwa babiterwa n'abahungu bashaka kuba wewe kuvutangura gukundana wakunda umuhungu umukobwa usanga abahungu bose mwakundana bose mwavuga agacagera igihe rero nawe uvuga ati kuvuga rero je nanje nzokunda 10 kugira ngo uwo nzobona bigenda neza bari boncyane azoba ari uwo nyene urazi ingorane bo wahuye nazo watangiye gukundana hataragera oya si reka ndabigusigurira nk'ubu urukundo rw'abana oya manzi nyishure gato hataragera ushatse kuvuga hariho nk'imyaka ntashaka gutangura gukundanira ni ukuvuga hataragera ntuburagira maturite yo kumenya icyo ukeneye ukigendera ku bishobisho by'inyuma cyangwa ugakunguka abandi mugendana ko nakagusumushyire kandi ndamubwira mugabe dufate nk'ubu wiga mu w'umunani cyangwa mu w'indwi muri ubwo rukundo vraiment wumvira ko ruzoshika abantu mumaze gukundana guhera abo mwakundanye guhera nko mu munani ndashaka mu gatandatu abakobwa mutangura gukura ni benshi kandi vraiment kandi bose byaje gihe wabona ari bigiseri yo narabakunda cyane narabapiri ahubwo ndabonye ubudatangara ibanze rero ko wari usesaguye kugeza aho ngo ukonze kwa vrai atabuki mukuru nenda kubaze gato aho wewe watangiye gukundana cyane uvugishije utabeshi aho wewe sizye ntwaro utangiye kwandika udukete ati sizye kaje mugira drag umuntu w'umugabo yamara umuntu w'umugabo kandi urabona mu bintu byerekana umuhungu bugiye wabyaye umuhungu nka ruguru renga je nakukiye ruguru uri umuhungu hari ubwo turimo tw'abahungu nyine utanguragiye dufate nk'ubu muhira usanga barubatse nk'akazu k'uduti mukagira mariage kandi igihe mugira mariage n'abandi bana mwebwe abahungu nimwe muba mwubatse bijya n'ikintu kikwereka ko umwana wawe azoba n'undi muntu oya none twe abakobwa biba bikeneye none umuvyeyi amaze kubonana nako gakume kandi umusore n'umwe akoma yoba yaza umukobwa nyabandi hinge rero ndagusobanurira impamvu twebwe nko muri primaire twandika udukete natangiye kwikandika ikete niga mu wa kane ko byagenze cyane navuga rero gusa hari ibintu ndakubwira yuko igihe nabwira ati ntaba harangira ibanze ko bigeze kwandikira ikete umukobwa umwe turi abahungu babiri kandi muri kumwe kandi babiri jewe n'umu turi abahungu tukakwandikira ikete tugusaba ko dukundana rero bigenza gute ariko rero bunye twitwa tukeze tubiri hewe nanjye rimwe ati turasabye dukundane turi babiri murabona n'amahera ntukirirwa ndavuga ibihunga byatangiye kuva kera nimwe mwabizanye nibo babizanye no kuvangana nibo babizanye babaye intwari kuva kera ngo bawe n'ukuri mwari intwari hari ikintu yavuze ati jyewe ndakunda kuvuga afite amafaranga sibyo rero nk'uko ubwawe wowe icyo kintu bavuga kwiga umuhungu kugira amahera ni ngombwa tukubereke umuhungu kugira witwa umugabo w'umuntu n'imiburi nibaza ko hasabwa ibintu bitatu kugira umuntu biri principal ibyo bintu bitatu hari ukuba ushoboye kubeshaho uwo muntu ugiye kubera umugabo uwo mukobwa uvanye muhiri wawe yahora agira iki byose ntaza kwicirwa n'inzara iwawe ubona udashoboye nawe kwirasiyona reka umwana w'abandi muhiri wawe bazobandanye ni ukuvuga we rero uvuze icya kabiri ubushoboye no kumukunda kandi umuzara umukunda ikigira gatatu
nigeze gucumbana umuntu akuze abantu bakuze banyumva jesi ndakura ntibahave banyumva nabi Uri bebe. oya singi bebe mugabo ndafise agakapasite k'ibyo maze kumva nta experience yabyo mfise mugabo n'ibivugwa bivuga ko kugira ubu umugabo w'umuntu runaka icyambere ni ukuba ushoboye kumusatisfeza haba kubyo afungura kwambara n'ahawe ishobora ufate ko ari kimwe icya kabiri kuba umukunda icya gatatu ni ukuba ushoboye kumukwiriza mu gitanda nibyo numva ibyo mu gitanda sinzi ko ari kuba ukomeye kwanza ukomeye ukomeye bye wavuze kuri bebe wavuze kuri mutoyi ibyo urabizi wewe kandi uri umwana nibyo numvise icyo wabwiwe none ndakubaza hari akantu wagumye ushiramo mu ntabwo uravuga ngo umugabo yamara umugabo umuhungu yamara umuhungu ndashaka ku kantu kadusigaye yego agasigure premi gitugu ko umugabo arekure gukora icyo ashatse cyose kubera ko kuvanga abakobwa mukunda gushaka ntabwo ari guhitamo kwigira ibyo yishakiye umugabo nk'uwo uri umuhungu hari igihe biba ngombwa yuko umenya abakobwa benshi ukamenya n'amahitamo kwanza ubanza kumenya n'ibihe nkunda ku mukobwa umugore wanjye nyene yazoba ameze gute ni ukuvuga nk'ubu turabye nk'amakazi y'umukobwa nka jewe umugore w'iwanje hari karite nka zindi ategereza kuba afise karite ya mbere ategereza kuba ari umuntu azi impuzu zimubera impuzu zimubera umuntu ushobora guha 20,000 akagenda akayaguramo impuzu kandi akabera hari umuntu aba azi yuko kujya kugura impuzu ariko uzomuha nka 500,000 akaba ariho agura ipataro imwe arogasanga ntinamubere umuntu azi impuzu zimubera niyo zuba zizamakeye karite ya kabiri ategereza kumva ari umuntu afise isuku none isuku rikwiye aho nyene ndakubaza isuku ushatse kuvuga iki kuko isuku ni ikintu cagutse isuku bisaba nshatse kuvuga nk'umuntu yanka umwanda muri make kuri we akaba atawucafu yigera yumva yuko bwo mugaragara canke ahantu aba ni ukuvuga umuntu hari umuntu agishika nko mu nzu ubona nk'umuntu w'isuku yinjiye nko muhira iwabo canke muhira iwe agishika ku muryango ibintu byose bitonze n'abo yaba yabibonye nimba isafuriya wayisize ku meza nimba wafashe ikindi kintu ukagishyiraho bikagereza kurya uwo muntu durema ibyo bintu ayibona hakiri kataratera n'intambwe kandi abanza kubikura mu nzira ibintu byose biri mu kajagari kubishyiraho ariko isuku umuntu avuze isuku ndibaza no mu byambagwa ibintu yego uba wogira isuku gute okay aho nyene ndakubaza akabazo rero ndakubaza akabazo none ko wumva no mu byambagwa turazi ibyambagwa nabyo kumesa birasaba isabune rero kuko bamukundana kubwira ati amafaranga nukuri jewe akambeshi atari bya bindi umuntu aguhenda ngo nagize akabazo bunyene ukazoma nkubara ku telefone sheri ndi muri pire ngize akabazo bunyene harakasa 10,000 yandukira kumbe sina akabazo agize ayagusabye kugira yihere nk'umujama wiwe oya ariko usanga abikoze aribyo n'ukuri noyamu kandi bisaba kuyamuherega bisaba yuko agomba kugura za pataro naho twaduhudu tumubera yagusabye ikintu nawe agapataro ka mbere ndashaka 15,000 na cyane cyane ko wavuze ko ukunda umuntu yambaye rero uratumugurira ataye exaggeration atumugurira kubera mu gihe ataba arava muhiri wawe ubaze kuri wanyu arafise abavyeyi kwanza aho ntawe aranyegukira ivyo ndamuha byose nabimuha kubera ko nshaka canke nkabimuha ko mu kado mugabo si obligation je simba ngira kangura kumutunga ndotangura kumutunga ni namuzani wanje akaba yanditswe kuri jewe banzirindire gatoya nk'ubu bishitse ugasanga uramwimya amahera nimba gusavye urabona abakobwa tukeneye ibintu byinshi ariko mbere umukobwa gusavye amahera ni ukuri no gukwiye kumutuka kumubwira ati ntayo mfise bigaheraga nk'ubu urabona arakeneye ibintu ngo gusuka
agapataro keza ugasanga akeneye nk'amavuta yo mu mutwe ngira nk'ayakeze ugasanga nko muhiri wabo ariga kuri university usanga afite amadepasima vrema aradepasa amahera menshi muhiri wabo akavuga vrema n'amahera yo gusuka umenya ntayo nusaba muhiri akagusaba amahera yo gusuka wewe ukayamwima Oke nuwa oramba mahera yo gusuka kwa bahungu namwe mukunda abantu basa neza ari umuntu akwezi vrema nakunze ico gisuko cawe igisuko cyawe kirakubereye ugasanga rero afite nk'umumaraji sinzi ko nabyaka n'umumaraji rero azamuha amahera inyuma yawe atari wewe byogushakuza cyane wowe ntacyo hari n'iyo usanga ari umusore yifitiye udufaranga twinshi hari abantu batongora bakantu hakiri kare wowe ubifata gute ari umukobwa agenda kurondera amahera inyuma y'iwawe kubera wayamwiba cyangwa nkana yagusaba imbere akayasaba aho mbanza kumenya uwo muntu yisinye kuza araguha cyangwa umuntu aguha ibyo bintu aguha amafaranga y'ibintu byose ukeneye mudakundana n'ubuhe bucuti bundi mu muriye urabyumva nyine baba bakundana kwanza bakuvanga kubera utabimuha wewe cyane abarimo yambere umugani wa senge oya ofete wewe yabigusabye yagiye kubirondera aho babimuha kandi ko niyaza adasa neza utegetse ushobora kumuha batumwa nisigaye asa nabive muko namukunze sikabwisa kandi mwagumye mukunda none ikosa ngaho riri he aho ubanza kumenya igihe tutari bwamenyana gasa gute mbega ivyo bintu nje nabimuha usanga yabihabwa n'undi mutipe bari bakundanye usanga we yarabyumva akayamuha cyangwa usanga yasinziniye mbega we nka wowe umukobwa nawe nimba unkunda ukaba usabye mu mafaranga sinda yawe cyangwa sinda yawe kuvuga ntashatse kuyaguha nk'umuntu ankunda igihe ugiye gusaba umuntu uba witeze ego na oya kandi n'ubu dufate nje kugutira iyi miko nzanize mvuga ati arayimpa atayimpaye cyangwa kwanakana we ni uruhe ruhande uba wategura uvuga ati nishere waratanga amahera y'igisuko nchanza nkorera hano ofete je nibaza ko ari muri urwo ruhande nyene wayamwimye yaciye ajya mu bandi kugira ngo bikunda agaragara gukunda kumushaka kumubona ko agaragara ego nibyo guhagumye mu ndabandi basa neza turabizi ariko yashatse agaragara uko ushaka kumubona ntakosa muri icyo gihe mu bisanzwe umuhungu kugira icyo ahaye uwo bakundana si bibi mugabo gufata ibintu byose umukobwa akenera ukabimurihi cyangwa ukabimuha oya si byiza burya nabyo si byiza kubera ni nka kujya ubutanguye muba mutanguye kwitwara nkaho mubana kandi mutarabana igihe rero haza mu makana mugashwana ucumenga ni nka divorce mugize kandi atahita civile mugeze mugiye rero uri umuhungu cyangwa uri umukobwa urafise aho wirezerwa kugera kugira uwo muntu agumana amatsiko yo kukuronka wowe mu bisanzwe uvuga ati amahera ngo ni sawa kuyansaba ni sawa kubera hari usanga akeneye kandi ugasanga ntakora urabitse n'abakobwa ibintu kuronka ibintu tuza turakuramo amahera ni gake mugabo nawe ubisaba uravye ubushobozi bw'uwo muntu yego nanjye nico nabanda yego nibyo hari abakobwa bexagera ugasanga aragusabye sheri ngo 30,000 aho rero ugasanga ubwo musheri wiwahembwa nka 50 ku kwezi kwe murumva basarishije ko jewe mo kukwezi ninjiza nka 30,000 cyangwa 50,000 nara kimwe je no pfa kugukunda umeze kugene none kubera iyo wese none umeze yuko winjiza sensa ugasanga ndagusabye ya 30,000 tindakeneye nka 30 nguri kini kugaciya burumva byo cyabwe none wewe ubwa mbere na mbere watwaye yuko urukundo ntishingiye ku mahera aza kugura watubwiye yuko ukunda umuhungu yambara neza none ukava ufite azaguhafurwa muri ya ngorane yawe umuhungu acagenda agatiza agashati akagorora agasobeka agashaza kukurondera ugaca usanga zibaye za ngorane cyane kuri yatiye sindabimenye urumva ko nogira ikibazo kubera ariko biragoye kumenya ngo umuntu yatiye ntuzi niyo yaba deja nubwo ubuhazi n'umenya ngo aratira cyangwa ntatira ajya kumenya ko umuntu atira pe muba wamwinjiriye cyane urumva atiye no kuri akabegwa nogwa mu mpore cyo gutira yavuze umuhungu yabegwa kandi afise ubushobozi basi buke yabazi ubwo bushobozi nibwo butuma aroba yirongeza mu kwiyamba yego ego murakoze cyane none reka ndakubaza kandi kabazo ni kuvuga abantu b'abahungu murafise sinzi ukuntu mubivuga novuga ngira ngo
ni nk'akamenyero ugasanga wowe wamushaka kwereka umwana w'umukobwa ko iwanyu mutunze ko muteza ibintu ari sawa ukitora ukamutahana ahantu mu rupangu atari iwanyu ego premiyo ngeso urayibise aroke atari iwanyu ivyo bimubikura yego prema ivyo nibaza ko ari ivy'umuhungu aba atazi ivyo arimo dufate nk'ubu umuhungu ashaka kugusambanya uri umukobwa yarakubonye arakwifuza muga kugira gushikire agomba guca mu nzira yo gukunda nico gihe ateza kuja yigaragaje niko ndavuga ko ari Jesse ndimo yego naje nibake abagenzi basi bage bagenzi wowe urabona bagira Jesse nzi neza hano nyene ndi mugabo Jesse simeze dufate ko basi je ntabezo ariko abangu muri afise ingabirano bigenda gute umwana aho muri afise ingabirano bigenda gute uri kwinyuma y'umukobwa umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu urazi neza ko tamugambo umufiseko nuri kuri uburangaza mama w'abana banje kugira umujye gusa yibaza ko ari ubaye ntibakomere mu mutwe abakobwa namwe ndasabye maze twishira hari ukuntu ukundana n'umukobwa runaka sibyo uwo mukobwa abagenzi biwe bose n'abahungu n'abandi bajama babahaye bakaba bazi neza ko atagukunda mugano bwo abizi uri umuhungu kaza bakaguhamagara ngo uri bofu nyene bakakwereka ko umenga arakunde kandi babizi neza ko atagukunda habe navyo muri ico gihe bafise kinari n'abari mubanye agahaza kuba ari ibyihane ngo ngo yibaza oya bigabagira abafise kinari bari kana profit urazi nane muri ico gihe je kintu cyane kuvuga muri ico gihe je ndi umugenzi sivyo umusto mu mugendana Jesse shobora kuza kubahuka kukubwira yuko ntagukunda ya ufite ibintu by'urukundo ibintu by'urukundo n'ibyababiri frame info je no vyinjiramo noca nampa na wewe mugira nampa na wawe baje bavuga ngo n'abagiteranye ukuri mu rukundo rukababiri mu gihe mutakubwiranye sinibaza vrema ko umuntu wa gatatu ashobora kuza kuvuga ukuri mucamo umwana yego frame ari je hari umukobwa w'umugenzi uziranye bisanzwe ndazi ko umuhungu bakundana atamukunda aho nyene uramaze kugenda kubwira bakundana ko atamukunda reka nje nabitanga ndaza ufise byari wewe wanisanzeho nibyo ufite uri kurasa n'uri kora binjira aho ikintu ngaho nokora jewe nk'umugenzi mwiza nohanira uwo mukobwa kubivuga mugize ukuri niba utamukuta murebe hari abantu batumva umuntu aragaragariza amasinya yose oya jana kuri ico gihe mukobwa niba uba ufise amahera uwo azoba akeneye ayo mahera gusa umukobwa naco kuzovuvuta inyuma y'umugabo ati neza atamukunda atana amahera afise azoba ariko akurikira amahera abo uri mukuri yego ni kimwe n'umukobwa uvyumvije ko iwabo muga ku muhungu wewe iyo umukobwa nk'iwanyu batamushaka kubera ko ari wewe ufata decision washobora kubana nawe mugana nawe nyene si totalite ngo ugire samples ariko muzobana neza kuko bashikawe na mama wawe n'abandi bo mu muryango utwaye umukobwa bo bumva batamukeneye cyane ibintu byose bazogira bizoba ari byo kumubabaza utabaye uri foro nyene uri stable bazokaba bakubwira amakosa yiwe nta kintu kimwe niyo azokora ikintu ciza bazobona bazomuhanura ofete bazovuga ati ntari twari tumukeneye hama uri umuhungu banza umenye ivyo ukeneye umuntu runaka banza umenye mbega jewe guhera n'umwana avec objectif guhera n'umwana nakunda umukobwa ameze gute nimba wakunda umukobwa w'inzobe hama umaze kugira nka 35 ugashobora n'umukobwa yirabura ukamukunda muri wewe mu maraso yawe harimo yuko ushaka umukobwa w'inzobe uwo muntu nubwo umukunze bivanye kumbure n'udukarita yakweretse bizorangira abakobwa b'inzobe baguma bagutwara banza umenye guhera ndi mutoyi nashaka umuntu ameze gute ingeso ziwe banze wimenye imbere yo kuza kumenya abandi umenye ibyo ushaka banze umenye je ingeso ziwanje nizahe mbega ndi umuntu akara ndi umuntu ashakura n'ingo ndasesagura nkeneye umuntu aza kumfasha ibi n'ibi dufate nk'ubu umuhungu mu ndoto zawe ukeneye nko kuzotunga nk'imiliyari nko kuzogira cyangwa nko kuzokwibera umupasitori
umukobwa wewe ugiye kuzana ugasanga dufite mushiye mwikundana n'umukobwa yishakirayo habe wihenda kuzi umuntu adashaka. Ego reka tubashimire cyane. Mumbaro ariko nayo mwakoze. Ego turabashimiye cyane kuri izo mpanuro mutanze. Ndizera ko ivyo bintu birumvikana, gira vision, ugira ushaka kugera, uraba umuntu uzohagerana, wiyumvisemo kandi ubona zo bigufasha. Ego kurundi ruhande rero hano madame canke la fille agira duhe impanuro haba ku bafiye bagenzi biwe canke no kuri aba bafere bagenzi bacu bivanye n'iki kiganiro kuco yoba yatahuyemo yobona gishobora kubafasha kazi jeke mugabuyemo gishobora gufasha urunganiro. Hari abantu benshi baza batubwira ko batukunda, hari abo muhura ugasanga ukavuga umusanzu mumukireshanya mukira umusore imisore n'inkumi. Hari igihe muba mubona umengo murahuje ukabona ati rya muntu ari kweri ni ukuri ni sawa, ariko ugasanga ivyiyumviro vyiwe mu mutwe ukakeneye ko umugore we azomera, wowe si gushaka yuko uzoba umugore w'umuntu. Rero nosaba yuko kugira ngo kwanza kugira bakundane nimba ufise umugambi wo kuzomubwira umugore w'uwo mutamukundana, ifa yuko umubaza ati wowe wifuza kuzomera gute mu bugore bwawe, ushaka kuzomeze gute. Eko hama ibintu bikagenda neza ugakundana n'umuntu uvuga ati vraiment ndi tayari, nubwo hoba ikibazo nkamutera n'inda n'ubunyene sho kumutwara avuga ati nukuri azo umugore wanje pe tuzobana neza. Kwari yuko nari n'umuntu uvuga ati n'ubundi ndabizi ntituzobana, kugira ngo tugere tube turata umwanya urahera nje mu bandi nk'abandi bakundanye si vyiza, kubera hari n'igihe mugwa mu ngorane ukavuga n'uburya muntu bigenze gute. Nobahanura rero gukundana n'umuntu uvuga ati vraiment ndafise vision n'uryanimwe nyene tuzobana n'unyene. Urugo rwiza urubonera no mu gihe muba mugikundana. Ego cyane cyane. Burya mugikundana ukabona mwama mu nduru, mwama mu bintu mupfa misi yose. Cyamugomba mubive. Ivyo bintu vraiment hagarika. Uno munsi muraganiriye neza. Ejo muganiriye nabi. Mwari ku telefone ubunyene. Muriko dufite nko mwabonanye. Muraganiriye neza muvanye ku telefone n'ibitutsi. Uwo muntu vraiment chunga neza ubonye kari gwawe. Abantu bose ni beza mugasi beza ku bantu bose. Yego na cyane cyane kandi ikindi naco burya urukundo sagahato kundana n'umuntu ubona bikunda, ubona bidakunda kugira ngo bibeho mu mahoro nihoze. Ego hanyuma murakoze cyane abari barakurikirana, turabashimiye ku mwanya mwafashe kudukurikirana. Nizere yuko mukuyemo inyigisho zitari nke bibafashije, bigiye kubafasha no ku bandi baba bari bitwara novuga nk'umuntu bitari nziza. Ego novuga deba yacu rero irangiriye ga, ndabashimiye cyane. Ego ndabashimiye cyane, hanyuma ntibagiye cameraman harabizi yuko ego bayibereye cyane rero mubane natwe mugumane natwe ni Noi TV, subscribe, like, comment na cyane kugira ngo tumenye aho duhindura, tumenye ibyo tubaha mukunda n'ingirakamaro. Murakoze cyane.